akagenda kamucupa kubitarikiyeri ahejeje akafata ibintu agashira mu kanwa agafata ibikaratusi agahekenya agafata ibintu byose agakora ibintu bimota ukundi kugira atashe umugore nta mugabo ntabibone yakudana. Abafarisayo bakora ibikorwa biyerekana ariko nagomba ndakubarira naho wowe turihira ahantu hose tugasenga ku bwawe ari we waharishe wakoze cyane ukwiye guhana. Azingurure muri Matayo, afungwe kitabu cha Matayo. Tugiye gufasha ni hapo tunaenda kusaidiana. Kitabu cha Matayo, kitabu cha Matayo ndio tunaenda kusaidiana kufashanya tuweze kusangira ijambo ry'Imana la Mungu. Ijambo ry'Imana dusoma la Mungu tasoma ni jambo ineno cyangwa intumbero au lengo. Ni jambo rivuga ngo reka gusengera ubusa. Neno nasema acha kuombea bure. Cyangwa ni jambo rivuga ko bishoboka hariho amasengesho y'itabusa. Au inawezekana pana maombi yasiyokuwa na faida. Reka usenga amasengesho y'itabusa. Acha kuomba maombi yasiyokuwa na faida. Niyo tugiye gusoma mwaka kana. Na hapa tunaenda kusoma hapa sasa. Cyangwa nico cigwa tugiye kuvuga. Au ni fundisho tunaenda kusema. Gusenga kuomba amasengesho maombi y'itabusa yasiyokuwa na msaada. Si cyiza. Sio vizuri. Gezaho. Achia hapo. Reka. Acha. Hacho bimaze. Haisaidii. Usenga masengesho y'itabusa. Kuomba maombi yasiyo na msaada. Dusomere Matayo 15. Soma Matayo 15. Ure ku murongo w'indwi n'umunani n'uw'icenda. Barua 7:8 wa 9. Nasoma izina rya Yesu. Amen. Matayo 15. Ndazo jambo ravuga ngo Yesu agaya inyigisho z'abafarisayo. Mwandi ajamwe. Yesaya yavuze neza ibyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Ataba abantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje. 9. Basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu Imana bifashije. Amen. Naya masengesho na hai maombi cyangwa se naya majambo hai maneno tugiye kuvugana tunaenda kuzungumza. Aya majambo haya maneno yavuzwe n'Umwami Yesu. yazungumzwa na Bwana Yesu. Usomye numbero yayo soma lengo lake. avuga ngo Yesu agaya Yesu akazarau inyigisho z'abafarisayo. Mafundisho ya Wafarisayo. N'ubundi uno munsi Na kwa hivi leo turaba dusigura twenye tutatafsiria si peke ngo n'umwanya uri kuradusiga muda tunaenda kila leo kandi shaka ko tuza gufata umwanya w'amasengesho cyane. muda wa maombi sana. Tureke gusengera ubusa kwaya majambo. Tumvise amajambo y'abantu basengera ubusa ariko tugomba kumenya abaribo bande basengera ubusa. Birababaje. Bibiliya yavuze ngo basengera ubusa. Kumbe hari abantu basenga amasengesho y'itabusa. Navyumvise Imana iturinde gusenga amasengesho y'itabusa. Urazi kurima ntiwimbure. Urazi amasengesho y'itabusa. Gafata itike kaza gusenga wagera hano ibyakuzanye byose bikabitabusa. Amasengesho y'itabusa. Ni bande basenga amasengesho nka? Ni bande. Bibiliya yatubwiye ngo n'abafarisayo. Hariho umugwi w'abafarisayo basenga nk'uko dusenga, batonda nk'uko dutonda, baba bari mu rusengero nk'uko tumeze. Ariko ngo amasengesho yabo nta vyamwa, ntiyirukane abadayimoni, ntiyahindura ubuzima bwabo, ntiyashika ku Mana. Mana turinde kuba abafarisayo. Yesu adufashe cyane. Mana idufashe cyane. Birababaje aho witega kugirirwa neza n'Imana mugabo ntibigushikiye.
kuba umufarisayo. aba bantu rero kandi abafarisayo n'ubu barahari. ibintu byaranga abafarisayo byariho kandi bitandukanye. cyaranga abafarisayo bakora ibikorwa byo kwiyerekana. icyatuma basengera ubusa, gusenga kwabo ntibaza baje gusenga Imana yo mu ijuru, imitima yabo ntibayishyira ku Mana, ariko baba mu nsengero bagomba kwiyerekana gusa. Abafarisayo, Yesu adufashe cyane. Abafarisayo b'indyarya abo Bibiliya yavuze baricisha bugufi, baricisha bugufi. bageze mu rusengero, mu kwinjira hajya mu rusengero baraca bugufi, bakunama, bakabondamika amaso, bagatambuka bunamye. ari abantu umenga n'abamarayika, bagaca bugufi, bagera gufukama bagafukama, bagera gutarika amaboko bagatarika amaboko. ariko Bibiliya iravuga ngo imitima yabo ntiyari ku Mana. Yesu adufashe cyane. Abafarisayo b'indyarya, ikintu bita indyarya ni ikintu kigoye cyane. indyarya muricarana ikubwira ko ari amahoro kandi arikarimba ikinogo iruhande yawe. Abafarisayo indyarya murararana mukararana, wibaza ngo ni umwana w'Imana kandi imigambi yawe yose yayipanze yo kukugirira nabi. Abafarisayo b'indyarya, Yesu adufashe. indyarya abafarisayo baragira amafungwa bakisonzesha, bapfa guheza gusenga bagaca barara muri buwate, bagaca barara barasambana. bahejeje amafungo y'iminsi 3, bahejeje amafungusho y'iminsi 4. Abafarisayo b'indyarya, Yesu adufashe cyane. abo bantu ngo basengera ubusa. Yesu aravuga ngo mwandyarya. Yesu yarabivuze ngo abo bantu banyubahisha iminwa, ariko imitima yabo iri kure yaje. Imana idufashe cyane. Ihera abo abantu b'indyarya ingene bameze. bavuga amajambo menshi ya Yesu, baririmbira indirimbo mu buryo bukomeye mu majambo, baratanga n'ibigira 10 n'amashikanwa kuko bari mu byagezwe bikomeye, bakaboneka n'abantu babizigirwa imbere y'amaso y'abantu, ariko ku Mana imitima yabo iri kure y'Imana. Indyarya, abantu basengera gusa. Yesu adufashe cyane. abafarisayo b'indyarya ntibihana, ntibatura, ntibaca bugufi, ntibemera ibyaha. Oya, n'abafarisayo b'indyarya. Yakora icyaha akamenya ko yagikoze kandi akabandanya agikora, kandi mu nzu y'Imana ibyagezwe byose ababizi. iyo bageze guca bugufi araca bugufi kububwira urutonde mugabo ataciye bugufi mu mutima. iyo bavuze ngo dusabe imbabazi acatamika amaboko agasaba imbabazi mbere no kurira kabira, ariko bitavuye mu mutima. hariho abantu nabonye b'indyarya. hariho ahantu nigeze nasengera, hari umukozi w'Imana twakoranye, yari umufarisayo mu rwego rukomeye cyane. umufarisayo, ikintu bita umufarisayo, hageze kwitanga niwe yari uwa mbere yitanga. yaritanga hakenewe ikintu cy'amafaranga, yari uwa mbere, n'abana baraburara. mu byo ibyo byose yaritanga, afise umugambi agomba. wowe rero utamuzi neza
wibaza ngo ni umuntu w'Imana ni umuntu w'umukizwa ariko we yarafise ikintu agomba gushikako kunezereza abantu bari imbere yiwe gusa mugabo atagakiza kari muri we. Igihe kimwe turiko turavugana navuga ngo urabizi turiko turaganira ndiko ndavuga ibintu by'ijambo ryo kugororoka n'ibindi aravuga ngo urabizi ngo ico nabonye ngo mwirishengero ngo turi ngo canke mwirishengero ngo canke ngo ugomba kuramba ngo ukaguma wemewe ngo mwirishengero ngo kuri kureha no ku kuboko ngo uzovuge kungana gutya. Umufarisayo ndasimba umutima te tugomba kuramba mwirishengero ukimererwa neza ukuri kureha no ku kuboko uzovuga ukureha n'iki gikonje ukunda ukwihorere numva umutima urasivye. Kumba ugomba kuramba mwirishengero ariko ntugomba kuramba mu Mana. Abafarisayo harundi yari umunyabyaha mu rwego rukomeye yari umuntu asambana arara muri bwati kandi mu buryo bukomeye yarashobora kugenda ahantu akabwira abantu kandi w'imbere kandi umuntu aboneka umuntu w'Imana akagenda akamucupa ku bitarikiyeri ahejeje akafata ibintu agashyira mu kanwa agafata imikaratusi agahekenya agafata ibintu byose agakora ibintu bimota ukundi kugira atashe umugore nta mugabo ntabibone yamudamu cyangwa ngo byangoye ngo nari ku kazi urumva ngo byatugoye uyu munsi ngo byaruku umugabo akihore. Inyuma yaho kwishengero bavuze ngo ibikorwa hakenewe ko batanga 100,000 wewe yatanga amajana 200 kavuga ngo arenga ko muze muyakoresha ibindi. Igihe kimwe ndagera igihe mwemu w'Imana aranyereka icyo kintu ndamubaza ati kubera iki ukora ibintu nk'ivyo mugabo uzi kutemewe n'Imana? Arambwira ati jewe wabimenye ko ntemewe? Ati je nabimenye. Wabikuye? Ndamubwira icambere n'icakabiri n'icagatatu. Arambwira ngo igituma nkora kurya ngo nukugira mpuma amaso bajya abakozi b'Imana nibamfata nibaze bashire mu gihano kuko bumva yuko ntanga amafaranga bizotuma birengagiza amakosa yanjye. Ubufarisayo. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Mani dutabare cyane. Abafarisayo bakora ibikorwa biyerekana ariko nagomba ndakubarira naho wowe turihira ahantu hose tugasenga ku bwawe ariwe waharishe wakoze cyane ukwiye guhana. Hari umukozi w'Imana umwe numvise narigeze kumuvuga yitwa Manuel yarasuzuguritse cyane. Hanyuma uwo icyari cyabaye ngikire ku cyumve uwo Manuel yamusenze kandi umukene ahuye n'ubukene bukomeye basengana n'umukobwa umwe barasengana hanyuma Imana iravuga ati Manuel wowe ngiye kukugira neza kandi ngiye kuba umufyase kandi umufyase wawe ni naka uzogenda umufyase aho kandi uwo mufyase nawe yari umufyase w'umudokiteri nawe uwo muntu atana n'umwaka wa mbere afise. Uwo mudokiteri nawe niwe yarihira aho hantu isare basengeramo. Manuel agiye gufyasa uwo mukobwa pe jewe Manu ibyo niwe ubivuga cyane wavangiwe cyane ati ni jewe unibyo n'ibikigo yavuze ngo niyo yabwiye niyo yakubwiye kuza iwanje ngo niyo yavuze. Wa mudokiteri asimbira kuri telefone ahamagara pasiteri ati pasiteri uzi ko Manuel adakomeye, uzi ko ari umusazi, uzi ko atubaha, uzi ko ati jewe atumiriza ndakubwira tuhereye isaha sinzosubira kugaruka hajya hantu sengera. Pasiteri tatabaye iki ataransuzuguye ngo mbariye ngo jewe mbo mufyanse wiwe jewe mbo umugore wiwe
pasiteri kubera nawe ajya mu ntege baravuga ati yo ivyo yabyubahutse yabivuze ngo yabivuze ariko uramubeshera cyane. Emmanuel yabivuze aho pasiteri nuko yari yumvise ngo ntazogaruka kandi ari wamurihira. Pasiteri agira intege nke aca afata ingingo ngo nimba ari uko biri ngo reka mpagarike Emmanuel mu bikorwa no mu masengesho sinzosubire kumubona. Ahita ahamagara Emmanuel ati Emmanuel ibyo wakoze n'ibikati nakoze biki wubahutse kujya mukobwa uramufiyansa uramubaha ngo abikoze none si jewe pasiteri niyo yavuze niyo yavuze ngo yayindi niyo yavuze. Emmanuel ati wewe wavangirwa ivyo ni bimwe by'abasenzi wewe waparanga ati wewe isaha ndaguhagaritse kandi niyo yari yavuze. Ahita aramuhagarika ariko se by'ukuri Emmanuel yari yacumuye ujya mukobwa ntiyari gutuma amuhakanira mugabo byari kuzana inyangamuvano yo kumuhagarika oya. Ariko pasiteri ahita ahagarika Emmanuel. Iyo nkuru sinza kuyibandanya kuko ni ndende siyo ntumbero nari mfise. Yesu adufasha cyane tuduze cyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya 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 haleluya. Imana nishimwe. Imana